ishirwa mu ngiro ry'iryo zina ndangakazi ryatumye abo biraba bakoroka umushahara ku rugero runini cane, bamwe mbere kubera amadeni bakaba bahembwa umushahara uri musi y'ubusa, bakaba baracitse inkokora kubera utunenge twibonekeje mw'ishirwa mu ngiro ry'itunganywa rishasha ry'imishahara. Inama shikiranganji yari yasavye ko haba isuzumwa kuko hari imyidogo myinshi. Umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo akazi n'abakozi ba leta yaciye ashinga umugwi ubijejwe mu kwezi kwa kane 2025 mu cegeranyo cawo c'imfata kibanza. Abakorera kw'izina ndangakazi rya charge de la formation artisanale wari wasavye ko boduzwa amanota ariyo point emploi kuva ku bafise urupapuro rw'umutsindo rwa A3, ariko ico cegeranyo nta wuziyo carengeye kandi cari gushikirizwa inama shikiranganje. Ubu rero n'ivyo gukosora utunenge bikaba bisa n'ivyibagiwe. Muri vya bisata bifise amategeko vyisangije nka kaminuza y'u Burundi ho ishirwa mu ngiro ry'itunganywa rishasha ry'imishahara risa n'indoto. Mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB dusaba leta ko hotangura ibiganiro vy'ukuri kugire ibitagenze neza mw'ishirwa mu ngiro y'itunganywa rishasha ry'imishahara bironke umuti urama.